Abanyagihugu bo mu mazone mashasha yo muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera bamenyesha yuko batariko baratunganirizwa iyo bituye abakuru b'amazone mashasha yabo bashaka impapuro zitandukanye. Akarorero ni zone Buhiga na zone Rwabiriro muri komine Ngozi. Aha abo banyagihugu bavuga ko zone Buhiga iriko ikorera mu kazu gatoya kari ku kibuga c'inkino ku Muremera mu gisagara ca Ngozi. Indongozi z'ayo mazone muri kino gihe bariko bakira abanyagihugu akanya gatoya bagaca baja gukurikirana uko ibikorwa vyo kubaka ibiro bishasha bigenda canke bakaja gukorera mu mitumba itandukanye. Abafundi nabo bubaka ayo mazu bakavuga ko bagize ingorane y'ibikoresho vyazimvye ugereranije n'uburyo bahabwa n'imigambi yari yategekanirijwe gukoreshwa. Hambavu y'ivyo haravugwa ubukene bw'uburaro bw'indongozi kuko nta na hamwe mu ntara ya Butanyerera hari uburaro bwa musitanteri nk'uko vyahora mu makomine atandukanye. Amakuru atandukanye yo kwizera akavuga ko ibiro bishasha vy'amazone vyaheze kubakwa ari ibice 60%. Buramatari w'intara ya Butanyerera akaba yama ahimiriza ba musitanteri gukurikirana uko ayo mazu yubakwa kugira ngo ivyo bikorwa vyihute.